avise umupira Gabriel Magalhaes ajyamye hasi cyavuga ati Arsenal ntimwapibriye foto ya Sadio Mane yagaramitse Gabriel Magalhaes tariki ibindi byose mwarabiposti n'abaswa baho kwisi ariko amakuru yose yapostinze nayavuga kuri Gabriel Magalhaes mu migwi enserukira bigomere ko twinjira ku mugabane w'Iburayi reka duce gato ku rukino rwa rekord abanijoro rwahuze mu guserukira igihugu wa Nigeria ndetse na Republika ya Demokarasi ya Congo n'urukino abanyanigeria bari bakuyemo Gabon mu gihe abakongomani bari basezereye Cameroon ya Marc Brice na Samuel Eto'o baje ko bakina au niveau yo ku mugabane wa Afrika kugira ngo nabo bitoremo ije gukina barrage intercontinental abakongomani rero bare bashitse muri barrage intercontinental nyuma yo kunganya igitsino kimwe kikindi igitsino cyabonetse hakiri ku munota wa gatatu gusa ca Frank Onyeka Munyanigeria ariko ku munota 32 Mishak Elia aza kuba kigombora iri ku 120 abasore ba Eliction Mwengereza Nigeria ndetse na Sebastien de Sable Mwengereza wa Republika ya Demokarasi ya Congo minota 120 ku batake n'igitsina kibonetse baza kuba berekereza muri za penalty zine kuri zitatu penalty ya Amateka kapiteni Chanson Bemba abakongomani bararona umunezero ndetse n'amahirwe gushika mu gikombe cy'isi bakuyemo equipe yitwa Nigeria n'urukino rutatu utarigorosha azari nkuko twabigarutse ko rwanateje polemique zigiye zitandukanye mumengereza kwa kugwana ariko hari umuntu kumbura ashaka twumvirije ubunyene iyi equipe y'abakongomani atigeze yikurikirana ashobora kuba ariko ariyumvira ngo ni bamwe duhanura ububenga onye bashobora kuba bagiye gukina igikombe cy'isi namaze kubona mukuru w'igihugu cya Republika Demokarasi ya Congo yabwiye ati bakoze apere video kuri telefone aciye ku mushikiranganje wa sport abakinyi bari muri vestiaire baje gutsinda Senegal nako Nigeria wibuke ko baje babwiye ati mugerageze mwikarefe hama jewe ndi tayari gukora ico muzonsaba cyose abakongomani bafise equipe nziza ariko kandi n'umumenyereza bigaragara ngo nivyo bamutumye Sebastien de Sable bariko barabigera ko ibice hafi 90% guserukira umugabane wacu ncantane ni igikombe cy'isi bwa mbere abantu babanze bamenye cyahinduye ishusho kuko no muzi n'igikombe cy'isi bizwa kirimo ibihugu 48 ore ya mirongo ari atwara muri 32 ibihugu 48 birumvikana ko n'ibibanza byariyongereye ku migabane yose uko Afrika dutwara ibihugu bitanu namaze dufite ibihugu 9 biri qualifié d'office dushobora kuronka n'icicumi mu gihe twoba Congo yoba imaze kuba muri barrage yisanga igomba kuronka igitike ironze itike muri barrage twatwara ibihugu 10 zengo abanyaburaya bahora batwara ibihugu 13 no musi bazotwara 16 mugena bwa ngo muri CONMEBOL baraza ko bafite ibihugu bigera kuri 6 menga kare batwara 4 hariya muri Amerika y'Amajepfo mugiye CONCACAF rumvikana ko no musi baraza ko bafite 6 ou 7 plus mugiye no muri Aziya deja baraza ko batwara ibihugu 8 ariko bishobora kuba 9 nabo bivaye na barrage equipe ya Congo nkuko bivuze bwa mbere jewe nemeranya n'integuro zabo nemeranya na projet zabo kuko bwa mbere bakoze ibishoboka byose batira abakinyi bakuri Buraya birangira babaronze bereye kuri Aaron Wan Bissaka amakuru hari yemeza ahubwo rero yuko ngo aba binational best cyane mu guserukira igihugu w'abakongomani bakirindire gusurusha gwa Afrika hano hantu ndaba nka Dani Derrick ndi kumana mu gikombe cy'isi ndakorokana na Espagne ndakorokana na Brazil ariko ndaba nshigikiye umukongomani gusumba undi muntu ndaza kuba ndi Sadiki bien sûr equipe yaratiye aba binational kandi baraje nivyo menga din par n'abakinyi bari barindiriye ama convocation mu bihugu vya Buraya baza kwa bazibura ariko dushake tubifata uko abongereza barasamaye kuri Aaron Wan Bissaka kumbure bari kumuhamagara katari gake yagumye arindiriye birangira vyanse akora musi kuba yemeye offer y'abakongomani na yakaza ni sawa Axel Twanzebe formation ya Manchester United akaza ni sawa bakiasosia kwa baba baraciye muri Congo mugabo bakisanga Buraya ni sawa kipe bwa mbere visa ba pro les amis nimbuno musi mu gihugu cy'ubwongereza mwe mwakinyi bakiri bato abantu bose windukije amaso karaba equipe ya Sunderland ucuvuga no Sadiki
niki kitotuma ukivuga ngihugu gikomeye hano mu Congo mana Nimba uno kisanga mu munsi- gikombe cy'isi ndaba ndambaye ni jezi yabo ufise poste yo ku nimero 2 kirahurirako Gedeo Kalulu akayurirako na Ronald Bisaka ugatunga hagati mu kibantu nka ba Charles Piquer ariko ubu no munsi bariko baratakaza umwanya uribuka ko Noah Sadiki bari bamukinije nk'umufone fo kuri match ya Cameroon ya uno munsi ni equipe umukenye mwiza ku mugabane wa Afrika Fiston Kalala Mayere yicara akavuga ati ndica ariko ninaja mu kibuga ndakora akazi abantu barabona consistency umugabo yitwa Meshake Elia yagize kuva iriya shane yabereye mu gihugu cy'u Rwanda rero equipe ahubwo ya Congo yari yarasubiye inyuma tout simplement peut-être kubw'umumenyereza kuko ni equipe yagira deseva benshi mbere yuko Sebastien yinjira ikadeseva mugabo nyuma yuko Sebastien yinjiye Sebastien hazanye organization bakoze table kandi tebwo bajena kane yatwaye na Cote d'Ivoire bari kwitwara nzana gutangara bagaruke demi finale uno munsi equipe je kumbwira ko yatsinze Nigeria nuko bagiye muri za tiro mugabo ugiye kuraba nivyo baproduce mu kibuga Congo yabaye nziza cyane batsinze nuko gusa bace muri tiro bubundi bwo Bari equipe kubwira ko yitwa bose bari babaye. bayitsinze iriya bayirushe cyane. iriya Cameroon no munsi yitsinda Congo yari kubiguye ko byukuri cyane Cameroon no munsi iri muri desordre idasanzwe Samuel Eto'o na equipe serukira gihugu ya Cameroon tutabona ivyo barimo basubiye inyuma complètement ko no bakeneye projet no mumenyereza mwiza probablement nawe gutwara iriya federation shaka ko biri mu bintu biriko biramugora batari bake bikabananira kudijera kuko hama de polemique entre yo no mumenyereza hama de polemique entre iwe n'abantu bitwa ko begereye federation ya Cameroon n'ibindi kuko sinumva wowe office no Sadiki ubundi munamaranye imyaka 2 Carlos Bareba hiyongeyemo mbe umoko urugero ufise umunyegore nka Andre Onana ufise bari abahungu ba Nutoro beza sinavuga ko Cameroon ikirabura kwera ko atabakinyi ifise ariko iyo organisation yarabuze kudo chapeau kuri Congo ahubwo abantu bayifate nka equipe isanzwe kuko nk'uyu munyegore yari yatanguyemo Lionel Mpasi yavuze ati je na community n'umumenyereza namubwira uburyo agomba kwinjiza Fayulu nk'umwe mu bantu dufise muri séance ya Tirobi no mu myimenyerezo yanyeretse ko ari mwiza umwana nzambe yabwiye umumenyereza ati reserve remplacement imwe ya Fayulu kuko byose birashobora kuba tukaja muri Tirobi nsohora shamo Fayulu aje kuzisamiza Timothy Fayulu yanazipanguruye yazipanguriye pe biza kurangira abenegihugu bavuze ati umugabo witwa Timothy Fayulu vyanke bikunde mugomba kumuhereza misi w'igihugu bakubakana yadukora akazi gakomeye cyane mugomba kumuhereza misi w'igihugu bakubakana yazipanguriye penalty za Kevin Bassi Moses Simon Calvin Bassi yibayiteye hejuru ndetse ariko na Simi Ajayi jewe bijya bintu byo kumbwira ngo umukinyi ngo yateye penalty hejuru haba harimwo akazi gakomeye cyane k'umunyegori abantu bari kwa gatandatu mu ntamba z'aba international n'abaroko penalty ya Saudi Arabia batanze bahe Saudi Abdara yahuriranye nuko basoye Daniel bazanye hezwa rogare ya hezwa yaratumye Saudi barayitera umwami ko hezwa bijya n'ibintu byo yamazi samye yamasamye hezwa bijya n'ibintu byiwe Chancel Mbemba mwiza ya mwiza cyane natanze qualification penalty ya nyuma ya Chancel Mbemba Mambulu wa mugabo muri Panenka ati je réclame statut pour Chancel Mbemba yareka kozana match ijana nimwe ya akiri mu guserukira gihugu ariko hano hantu we na Bakambo baraziriye kabisa ya we na Bakambo barabaye yes nuko rero bimeze ku mwana Zambia yakoze ko bafise yakoze motivation kuronka umuriyoni w'idolari ku mukinyi umwe mu gihugu mu gihe baba bikarifi ongera ko president arakoze arabwira ati ahubwo rero sinibijya gusa mwe gusa ni mwikarifi tumva ariyo muri ati ndi capable gukora buri kintu cyose muzamuza Mike umupira urahinduka mugabo ravye ibihugu biri muri barrage intercontinental bigiye kuza izi barrage intercontinental nta equipe nimwe none se ku munsi w'ejo harakina Emirates Arabie na Iraq baranganije match ya mbere tuvuye ko mwana Zambia ari ibice 90 so mwana Zambia muza na Iraq cyangwa Emirates Arabie nampakira yaramupakira ndagutuma Sadiki ibintu bigafata intumbero ako nibaza ko ari na Congo nayo ifise umuraterale gauche mwiza muri Afrika nzima Artiri Maso Quartier hari n'igihe atanakina bagaterekamo abandi basore bakikina yes nuko rero ku mwana Zambia yakoze akazi ubona ko wari n'umunezero ukomeye cyane ku bakongomani banabaye hani wacu abatari bake hari nabo batangira ngo bataranataha gushika n'ubu ubona ko bagize umunezero mwinshi cyane rero ku mugoroba ku munsi w'ejo nyuma yuko basezerera igihugu cya Nigeria Mozingiro rero zari zihari muri no weekend nacaje mu Mugikombe nako mu nkino zo kurondera itike yo kina igikombe cy'isi abongereza bobo ntibafatikana gatoshye 2-0 batsinda equipe yitwa